Ndabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, ndabahaye n'ikaze muri ca kiganiro canyu ijambo rya jambo mu buzima bwawe. Mu ijambo rya jambo no munsi ndi kumwe na Patri Désiré Bireha. Ndaguhaye mwiriwe Pati. Mwiriwe neza. Uno munsi ndagusaba kwivuga. Mugabo muramutse kumenyera. Ni Patri Bireha Désiré wo kuri Radio Maria Burundi. Ego Radio Maria Burundi mu minsi heze mwari muri vyinshi. Oya nubu turacarimwo turi mu gikorwa citwa marathon. Igikorwa cugerageza kwegeranya uburyo bwo gufasha insamirizi kugira ngo ibandanye iduha ijambo ry'Imana. Ego murakoze. Uno munsi rero mu ijambo rya jambo hamwe n'ibindi tuza kuganira turashimikira ku ijambo yeza tubwira ati ndabasigaranya amahoro, ndabahaye amahoro yanje. Sindayabahaye nk'uko abisi bayatanga. Ntimusimbwe n'umutima kandi ntimutinye. Ego tuza kuyaga duciye kuri iryo jambo kumwe n'ibindi, mbega twibaza tuzi mbega abisi ni bande, ko hariho abisi nuko kumbure hariho n'abijuru, none abijuru ni bande, abisi batanga amahoro gute, ayo yeza asigarana biwe nayahe, ameze gute, ayatanga gute. Ego muri make tuza kuyaga muri ivyo kumwe n'umutumire wacu tugira dusabanza dusomere ijambo rya jambo ryose. Ego ijambo rya jambo uyu munsi aho tugeze nagira nti ku munsi w'umukama ugira gatandatu mu gihe c'imisi y'Imana yo mu Pasika. Turikura mu nkuru nziza nkuko twayandikiwe na Yohani mu kigabane ca 14 kuva ku murongo wa 23 gushika ku murongo wa 29. Reka rero turisome umurava duhere nyene ku murongo wa 23. Mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se, Yezu yabwiye abigishwa biwe ati, uwunkunda azozigama ijambo ryanje, na data azomukunda duheze tuziwe tumugira ingoro yacu. Utankunda ntazigama amajambo yanje, bisubiye iryo mwumva mvuga si ryanje, ni iryo data yantumye. Ivyo ndabibabwiye tukiri kumwe, ariko wa mutabazi mutima mweranda data azorungika ku izina ryanje, niwe azobigisha vyose, yongere abibutse ivyo nababwiye vyose. Ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje. Sindayabahaye nk'uko abisi bayatanga. Ntimusimbwe n'umutima kandi ntimutinye. Murumvise ko ndababwiye nti ndagiye mpeze nze ngaruke muri mwebwe. Iyo muba munkunda mwari guhimbarwa nuko ngiye kwa data kuko data aranduta. Ivyo ndabibabwiye ubu bitarashika kugira ngo nivyashika mwemere. Singisubira kubaganiriza kuko umutware w'iyi si yaje. Ntaca ashobora kungira, ariko reka isi imenye ko nkunda data, nkongera ngakora nk'uko yantegetse. Hari uturongo nongeyeko. Ego mugabo twatazogarukira ku 29. Ego nukugira kumbure dushimangire dutahure vyinshi, ariko iri jambo umenga ritangurira ahantu hagati na hagati. Ego amwishura ati bari mu biki. Ego tugerageze turisubize mu gihe cyaje kugira ngo twumve mbere n'aya majambo yeza avuga gutya ahafatiye. Bwa mbere twibuke yuko aya majambo ni gwa rukurikirane rw'amajambo ari mu kiyago Yezu yasangiye ubwa nyuma n'abigishwa biwe hamwe kwa kane mweranda, abasezera agira aje ku marugo abagabo. Sinzi ko hari rw'abagore ruwa agiye ku marugo abagabo kugira ngo aducungura dupfire ku musaraba. Ari mu kiyago c'akanywa babo, ariko arababwira amajambo asa nk'ubashikiriza ibintu bidasanzwe nkoramutima kuri we. Nugira ntari ko arabaraga ibintu bikomeye vy'inkoramutima kuri we. Aha rero yaraheje kubabwira yuko agiye kwimenyesha nugira ni ku buryo budasanzwe abatumwa. Nugira nti Yezu azokwimenyesha kandi mu buryo budasanzwe niyazuka mu bapfuye.
bwari ugiye kubabwira ati naho umenga ubu unye turi mu kintu cy'ubwoba kuko barumva yuko ababwira amajambo adasanzwe yuko agiye kandi aza kugenda mu buryo bubabaje cyane, bazomwica bakamufata nabi, barafise ubwoba bakababwira ati ngo azobimenyesha, azobihishuka ukundi kundi, ni ukuvuga ariko arabategura ngo bumve yuko naho agiye gupfa si ibyo gupfa, oya agomba ahishure urukundo rudasanzwe rwa data, ahishure ubuninahazwa buri muri we bw'Imana kandi ashaka kubaha nabo. Mugabo rero ntibavyumva neza, niho Yuda aca amubaza ati ngo mbe bigenda gute ko ugomba kwimenyesha twebwe hakwimenyesha isi? No ukuvuga aba bantu ni b'Abayahudi buzuye bimwe byo mu bwuzure bwa kera, aho Imana mu kwimenyekanisha yimenyekanisha mu mituragaro. Ribuka ka karirimbo ka kera, ubu ntukidutera ubwoba nko ku musozi wa Sinayi, aho imiravyo n'inkuba byasirana. Bogomba kuko nabo nyene nk'abandi bo mu gihe cabo bari biteze Mesiya ameze nk'umucunguzi nyene wa politiki, umwe aje azanye ingabo, aje gukuraho n'inguvu nyinshi n'ubuninahazwa bwinshi, umwe abantu bose bakajugumira n'abansi be bagaca bunama imbere yiwe. Niwe bari biteze, bashaka ati yigaragaze gutyo, yerekane ko ushoboye kuri gihangange, bose mbere bagutinye natwe tubonereho, abagenzi banako tuco tuboneraho. Nivyo bafite biyumvira, bashaka Mesiya umenga aje guhaza uruntu rw'umuntu rwo kwiyemera no kuganza ku bandi. Niho Yesu aca batwara mu kiyaga wo guca kubereka yuko wewe afise iyindi ntumbero, afise iyindi logique, afise iyindi ngendo, ahubwo nukuza mu mitima yabo, we na se baze mu mitima yabo, kwa guhindura ibintu ashaka suko kubanza kubihindanya, ahubwo nukubihindurira imbere mu muntu. Bivuga yuko burya ibintu bikirira canke bikononekarira bihereye hariya mu muntu imbere, aho turiko turiho ngo tugomba guhindura ibintu tutarahinduka imbere muri twebwe, tuzoguma twiyamamaza twiruka naho tuzoshika. Ego gatoyi muriko murasigure ivyo mwavuze ko ubu nizo hazwa bwiwe buzomenyekana azutse, mugabo urumva aheruka kuzuka, ibi ariko bibabwira ryari? Oya aya n'amajambo nibyo butiko tumuhimbaza nk'uwazutse, mugabo turiko turazirikana amajambo y'imbere yuko azuka. Ni Yohana ariko ni Yohani asa nk'uzirika, atuzirikanisha ugutahura gushaka ko burya aba batumwa mu kutwandikira amajambo y'Imana bayatwandikiye bamaze kubona Yezu yazutse. Nukuvuga ukuzuka kwa Yezu kwabahaye, ukuzuka kwa Yezu na mutima mweranda yahavuye aza ku Pentekote, byabahaye nk'uko nyene Yezu aje kubivuga ngo mutima ngo azobibutsa abigishe n'ibindi byinshi, mugabo ishingiye ku byo nababwiye. Aya majambo rero bayatubwiye nabo nyene Yezu yamaze kuzuka, bamaze kuyazirikana ukundi gushasha, mutima yabahaye kuyumva, kuyakira, kuyazirikana, kuyumva ukundi gushasha. Burya hariho kumva no kumva muri mutima biratandukanye. Rekevye turabigaruka ko tubanze tugaruke kuri aha avuga ati uwunkunda azozigama ijambo ryanje na data azomukunda, tuze tujiwe tumugire ingoro yacu. Utankunda ntazigama amajambo yanje, bisubiye iyo mumva mvuga si ryanje ni rya data yantumye. Uri kurumviriza aya majambo umenga naho bari kumwe abo batumwa biwe bigisha, umenga ntiyarabizeye cyane, yarizeye ko bamwemera. Kubizera bizera kuko barafise urukundo rwibanze, baramukunda. Kuko urabona burya baramukunda naho ari ibintu bikinyoganyoga by'umuntu. Rega burya dona umuntu aragira urukundo mugabo si urukundo guduye, si nk'urukundo rw'umumarayika, ni urukundo ruhawe rufise nogira ntumuhango ugukomera mu gihe. Benshi amabibaza ngo ni ikintu kica kiza kikuzura mu mwanya umwe. Ya burya Imana iduha igihe cy'ubuzima kugira ngo kidukuze dushikire
ibisumbirije mu gihe. Nicyo gituma igihe cy'ubuzima bwacu si ico gupfisha umwanya, ni ingabirano y'Imana yo kugira ngo dukuze ibintu, dukomeze ibintu bishikira igihagararo cyuzuye. Sindashikira urukundo rwuzuye, mugabo Imana iracampaye urugendo ruri imbere yanje kugira ngo rucike urugendo rwo gukuza. Aba rero nabo nyene barafise urukundo rwibanze, kuko burya barashobora kumva ingene bariko baramuca ijya nino, barondera banama kumwica, barungika abana bariya kumuporosomwako, bamwumviriza barondera aho bomukura. Muga nicabujije yuko bamugumako, bashaka kugira bati ntitwikwegere, reka dukize igufu uyu muntu bazova baduhitanisha batujyaniranye nawe. Muga baragerageje baraguma hafi yiwe, kandi nawe nyene burya arabumva mu mitima, kuko Yezu aratwumva mu mitima, aratuzi. Ariko bari hafi, baramukunda, mugabo ntibarashobora gutahura byose. Nico gituma abemereye kubaha mutima mweranda aze abafashe kuvyumva. Rero batakivyumvira muri kwa kuntu nogira nti bari basanzwe bavyumva nk'abandi bose, muri ya mafiltre communautaire yabo y'abayahudi, mugabo bavyumvishwe na mutima, bavyumvirire muri mutima. Kandi biraboneka ko uravye abatumwa bo kwipenekoti ntibasa n'abatumwa bo kwa kane mweranda, barahinduwe. Mutima mweranda azobahindura, kujya yaje ngo nk'imbeya, hari igikorwa yakoze cyo kubahindura, arabashiramwo kumva ukundi gushasha, mu gihagararo gishasha, amajambo y'Imana. Cyo gituma burya dukenera kuronka ibatisi muri confirmation kugira ngo mutima duhindure muri twebwe, aduhe kutumva gusa iby'Imana, aduhe kuvyiyumvamo. Amwita ngira muvuga mutima mweranda niwe yita wa mutabazi. Umutabazi. Kweka mwita umutabazi. Mutabazi mu Kirundi turumva mu gutabara. Yego. Gusumbya kwigisha cyane gufasha umuntu gutahura. Twumvamo gutabara. Koko umuntu nuwo gutabara, arakenera gutabarwa. Kuko umuntu burya nubwo arimwo ibyiza byinshi, arimwo ingabirano nyinshi, ariko kandi arimwo amagara make, kandi agarukiriza hafi. Kenshi umuntu abibona igihe umuntu ari mu mageragezwa, ari mu nyoshambi, ari mu bibazo by'ubuzima, ukabona yuko umenga bigire bimwiyake, biramwankiye. Bamwe bamugasanga kubera yuko tutamumenya ngo tumutabaze, tugasanga umenga turiko turabaho nk'abaroha ubuzima bwabo ahantu hateba akagaruka akadufata mu kanigo. Burya aradutabara, akadukingira, kuronderera inyishu z'ibibazo, kuronderera rya terambere ryacu, kuronderera ibitugirira neza, ibizana akanyamuneza n'ubuhigwe by'umuntu kure y'inzirayo, kure ya Yezu. Adutabara, akadukiza, na cane cane akadukiza twebwe nyene bwa bwishime bw'umuntu bumunigira muri we, bukamubuza kugurukira Yezu Kristo no kugurukira neza mu rukundo abandi. Adutabara, akadukiza za mpengamiro mbi z'ingeso mbi z'umuntu zishobora kurya ubuzima bw'umuntu, zikabwonona, ukabazwa no kubona umuntu wabona umenga byarigeze gushika dona ngira agatemanyaje gatonya. Nariganye n'abandi banyeshure tukiri imisori hageze muri za 1993 1994, hatanguye ya ntambara y'amoko aha mu gihugu cacu. Ukabona ingene abantu bahoze bakundana kubera hari umukuru w'igihugu bishe, abantu bagasubirana, mukabona abantu bahora bakundana barasubiranyemwo, barabaye babi mu kanya gato, ukabona uti umuntu burya umuntu ni magara make bikomeye, arashobora guhinduka umuntu mubi mu kanya gato ugatangara. Mutima mweranda rero aradutabara, akadukiza ibyo bintu byose bidufutanya bigomba kutugira babi, kuko anabishingira muri twebwe. Nico gituma ubona hariho ababa beza n'ababa babi. Ababa beza nuko baba bamwumvirije muri bo, kandi bakemera, akabashiramwo kumva no kwemera iyo neza muri bo. N'abandi batamushaka baheza bakagira bati tugenzwa n'itima ryacu uko tuvyiyumvisemo,
ugasanga umuntu arashobora kononekana, aradutabara gukoresha nabi umwidegembyo wacu n'ubuzima bwacu bwiza Imana idutije muri iki gihe tuba turi hano ku isi. Ego naho ndiko ndahateba cyane nuko haryoshe. Ego mbega avuga ati ubu nkunda azozigama amajambo yanje. Mbega kuzigama amajambo yiwe ni gute muntu nk'ubu ico gihe yabibwira abigishwa bari bamaranye igihe bari kumwe ariko arabasezera agira mare nkuko mwabivuze rw'abagabo ubwo ari rwamuzanye n'ubundi ariko ubu iri jambo umuntu yaheza avuga ati mbega yemwe bori tubwirira iki yariko arababwira mu byo yabigishije ati uzoba nkunda zozigama y'amajambo namubwira uno munsi kuzigama amajambo no kuvuga iki mbega ugatumwe bo barayazigamye se. Ego baragerageje kuyazigama kandi barayazigamye. Barayazigamye mbere gushika naho bavyemeza bakemera gutanga ubuzima bwabo bakamusubiriza mu ndumane bakamwigura kukwanka kumuhemukira no guhemukira bavukanye. Nugira nti uko kuzigama amajambo ni byiza yuko iri jambo turyumva kundi gushasha uyu munsi. Kuzigama ijambo rya Yezu nkuvuga iki? Yezu urana nabo nyene Mesiya ingene bamwiyumvira. Yezu yaratwimenyesheje kugira ngo ejo hirya yejo ntihagire abo hava banaduhuvya bakatuzanira abandi ba Yezu. Hari abatuzanira ba Yezu umenga nabagomba guhaza bya byipfuzo runtu rw'umuntu by'umuntu. Hari abatuzanira Yezu amezuku, hari akatuzanira Yezu amezuku. Amajambo yiwe niyatwereka Yezu we ukuri umwe tuzosanga mu buni nahazwa ngo yagiye kudutegurira ikibanza kwa se wiwe kandi ngo ari kumwe natwe utakituvira gushika kumere. Uyu nyene atwimenyesha, uyo arafise ukunge na meze na kajyo keza kugira ngo turabe yuko Yezu dukurikira kwari uyu nyene tubona mu majambo yiwe. Kandi amajambo yiwe uko yayasigaranye abatumwa uko n'uyu munsi umuryango wabiwe ukomoka kuri abo batumwa ubandanye uyasigura, ubandanye umwerekana. Irigugiye kuraba abantu batubwira Yezu ni benshi cyane. None twomenya dute tuti harugeze kuririmba akarimbo k'igiswahili yitwa Lokata Pierre agira ati nachanganyikiwa. Mu giswahili nachanganyikiwa. Ugasanga uyamuvuga ukunda mwerekana uku hari umutanga igipandu bigasaba yuko kumwe para bitugira mu ibaruwa yandikiye Timote kagira ati ngo Ecclesia niyo nkingi nishimikiro ry'ukuri ko Yezu amajambo yiwe atari nka propriété privée k'umuntu. Yasigaranye une communauté y'abantu bamurondera mu kuri kumwe nawe. Aha nimwe no kugira ngo tuze turakebura abantu mu kungena ushobora gusanga umuntu wese ashaka kwishyigurira ijambo ko ashatse. Ugasanga biriko birahuvya abantu, ugasanga Yezu twamutanze mu bipande byinshi. Mbere bamwe mugasanga turiko turagwa mu mitego y'abantu bashaka nogira ni kubikamisha kubironderamwe uburyo bundi bwo kubaho. Nogira nti rero kuzigama amajambo ya Yezu nuko kuzigama uko iyo shusho nyene ya Yezu ko tumubona amajambo yiwe mu butima wacu mu buzima bwacu tukaza turagerageza kubaho tumwisunga. Aha naho azogerageza kubereka ko kuzigama amajambo yiwe ko ari rwa rukundo rwo gukoreranira. Ni hamwe yarahejeje kuboza ibirenge. Umuntu azigama amajambo ya Yezu azigama urukundo rwa Yezu rumutuma yumva ko kubaho kubw'abandi kubw'ineza y'abandi ari ivyo bimukiza bikamuzanira ineza y'Imana mu buzima bwiwe. Gukorera abandi, gusukurira abandi. Iryo jambo rirahambaye kuko uyu munsi iradusiga kuko wamusanga umenga ahubwo ngomba gukoresha abandi nk'ibikoresho gusa by'ineza yanje, hakubaho ndondera gukorera abandi ngo dusangire ingabirano y'Imana. Yezu nivyo yatweretse akagira ati ntawe ushobora kurusha urukundo wiguza abagenzi biwe. Turakeneye kuva muri iyo ntumbero y'uko umenga
ni ukwirondera umwe wese arondera gukwegera iwe, ahubwo tukaja mu ntumbero yo gukoreranira, yo kugiranira neza. Aho abantu babana bagiranira neza umenga ni mwijuru. Ego reka rero bandanya agira ati ndabasigaranye amahoro. Twumvise ko yariko arabasezera, Yohana bisubiramwo avuga ko byagenze, ati ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje, sindayabahaye nk'uko abisi bayatanga. Ego ndiko ndarizirikana niyumviriye nti mbega abisi ni bande? Ayo mahoro we watanga ameze gute, yatanga gute? Kubera iki arinze kuvuga ati sindayabahaye nk'uko abisi bayatanga? Yego ubwa mbere bwobwo biratangaje ingene uyo muntu ariko arahigwa azi neza ko agire afatwe ari we ariko araremesha abandi. Yezu akaremesha abigishwa biwe, bikagaragara yuko ari umuntu afise amahoro. Si amahoro yuko umenga byose bimeze neza hafi yo, bagira bariko bamwiruka ko bagira bamufate. Igipolisi ca Herodi na Pilato kimeze magabo bariko baraca hirya no hino bagerageza kurementanya ibintu byo kugira ngo bemeze ko ari uwo gupfa. Mugabo ni waremesha abandi, byerekana ko asanzwe afise amahoro ari muri we. Nuko nawe amahoro ya mbere aduha samwe yuko umenga byose biradukundiye, aho duciye byose birikora. Oya, nayo kumva yuko turi mu kuri ku buzima bwacu, tunywanye n'Imana bwa mbere, muco twiyumvamo, turi muco twita mu gifaransa kandi l'honnêteté intérieure, la transparence intérieure, urukundo rukayanganamwo ubwiza bw'umuntu atarimwo tubiri, atari umuntu w'amacenga, atari umuntu wa ya politike y'iki gihe y'amacenga y'amakuba. Muga yasokora ukabona umenga ariko avuga byiza ku ma écran, ku ma réseaux sociaux, mugabo yakishikariya muri état major canke mu vyabamwo byindi ugasanga ariko arakina uducenga, ariko ara ariko aronona, kuko atamahoro agira, nta unité intérieure kuciza iri muri we. Nayo mahoro rero ahera muri we. Ayo mahoro atubwiye twumvise yuko arayo kuzigama ijambo ryiwe, ngo we nase bagaca baza kuba muri uyo muntu yazigamye ijambo. Hariya mu mutima wabo hariho abantu tubona bagerageje kuba muri ayo mahoro, kandi ukabona yuko umenga mbere n'iby'inyuma byose byabahagurukiye, ariko kubera amahoro bafise ntibatirigana, ntibadonoka, kuko Data na Yezu bari muri bo. Nk'aba tubona aba bose bamaratira, aba bose bitangiye abandi muneza, ukabona ko bafise amahoro atagishobora kuyakomakoma. Kubera iki? Kubera ko kwakira ingingo ya Yezu Kristo, ijambo ryiwe, byarabavuye bibakiza bya bihushane bitubamo. Ibyo bihushane nibihe? Ni bimwe byo gushaka ineza n'igihushane cyayo. Nkashaka yuko mba mu gihugu ciza kimeze neza, gitunga neza baco, mugabo nkasanga ni jewe ndiko ndaconona. Nkashaka gahura n'umusore, umusore akubwira ati jewe umushaka kubakana n'umukobwa akiri sugi, muga hafi yiwe yose yarabamaze abasambaye. Ugasanga umuntu avuye kwiba mu kigega ca leta, arasibije igihugu aciba akinyonora, agaca ashaka umuntu amubikira atamwivye atamubesha. Bene ibyo bihushane nibyo bibuza amahoro muri twebwe, kandi bigaca bituma natwe tubuza amahoro abandi. N'amahoro azanwa nuko dukizwa no kwakira ingingo ya Yezu ikatugenga, tukumva ko turi mu kibanza cacu ciza, tukumva ko dufise ikibanza mu mutima w'Imana, kandi tukumva yuko n'abandi bose uko bameze kose bashobora kuronka ikibanza mu mutima wacu. Uri kuri urasoma ingene abatumwa bahavuye babaho, yarababwiye ko basigaranye amahoro, waca bibaza uti yarababesha, barahamwe barasubira babayeho nabi. Naho umuntu aheza akibaza ati ayo mahoro Yezu atanga aratandukanye, kuko nayo twe tuba tuzi, twe uri mu mahoro tuzi ko arafungura neza, akaryama, agatekana. Ayo mahoro umva umuntu yo yiyumvamo gute? Ego
ayo mahoro ubwa mbere no kurema turemeshejwe nuko twumva ko Yezu ari kumwe natwe kandi tukamubona ingene no muri ibyo bindi bibazo bindi by'ubuzima aza araducira inzira. Aza araducira inzira. N'amahoro hari ahantu avuze ati ngo ntayatanga ngo nk'uko abisi bayatanga. Urazi yuko abahise mu gutanga amahoro ntibitwibaza ngo nibyo bizana amahoro. Abarusiya bakibaza yuko bazoronka amahoro ariko babanje gukubita bagatabira aba Ukraine bose bakabapfukamira cyangwa aba Ukraine bakabona yuko umenga bazoronka amahoro aruko umenga bishe Putin nabiwe bose bakahava cyangwa ugasanga amahoro abandi bayumva yuko umenga nko muri Israel bano umenga bazoronka amahoro aruko bakuyanya Palestina bose bakigabira hajya ahantu hose abapalestina bagira bati amahoro yacu iboneka aruko Israel ifuditse ya mahoro umenga yozanwa n'ikigwanisho gihavuye kinumya uwundi canke ikamushira mu ivu. Siyo mahoro Yezu ashaka kuduha. Sa mahoro yaba yaronse kuko banize abandi canke batsinze bagatsindaho abandi bakabadwega umunwa bakabanumya bakabicarako. Ayo niyo mahoro y'isi. Ariko Yezu amahoro azanye na mahoro aduha ubwa mbere gukira icitwa ikibi. Icitwa umwijima wo kugira nabi konona ubuzima bwacu no konera ubuzima bw'abandi. Ayo mahoro ahera mu mutima w'umuntu ahumeka neza kandi akagerageza kwisangiza abandi no mu bigoye. No mu bigoye akumva arema akarondeza inzira z'inyishu kubimugoye mu nzira nziza. Mu nzira nziza bene ayo mahoro ayo niyo dukeneye cyane. Simave nibaza yuko kumwe kw'isi ibyibaza yuko amahoro yanje yoboneka ari uko mbugije amahoro wundi canke nimya amahoro wundi, ahubwo mbere nkatanga amahoro nkasanga n'ubundi wanje hagaruka amahoro n'amahoro asangiwe. Ego turiko turegereza gusozera ikiganiro muri make twotahura iki muri iri jambo ryose hamwe. Urabona ko ari urutonde rw'ibintu nk'uko nyene ariko arabasezera nk'uko umenga ariko araraga kujya umuvyeyi araga agira atange. Muri make twofata iki? Muri make nuko twamenya yuko kujya nyene yigeze kubivuga ngo tutari kumwe ntaco mwo kwishoboza. Muri make no gutahura yuko umuntu n'ivyo ari nk'ivyipfuzo vyiza ari mu bushobozi bwiza butari buke mugabo hari ahantu adashobora kwishikana, hari ahantu adashobora kwikiza. Yamakeneye yuko ijambo rya Yezu rimubamwo, Yezu na Data na Mutima Mweranda bakamubamwo, bakamuha inguvu n'amahoro bihera muri we, agashobora rero kuba umuntu w'amahoro, agashobora no guha amahoro abandi. Iri jambo rirakomeye kuko ritwereka yuko tudafise uwo mutima wa Yezu aduha kumva ibintu ko Imana ibishaka, agakiza umuntu kuguma yikwegerako, agaha umuntu kumva yuko ubuhigwe bwiwe ari ukurangamira Imana se Mukama wacu Yezu Kristo, kandi ivyo bikamutuma yumva ko abwirizwa kubaho atanga urukundo ku bandi. Nico bigomba kutubwira ibyo navyo umuntu ntavyiharagira igihe akananigwa, arakeneye wa Mutima Mweranda mutabara. Ijambo ry'Imana ridutumire ahubwo kumenya ko amadutabaza Mutima Mweranda igihe umenga turi mu rubi, umenga ntitubona neza iyo tujana, umenga turi mu gapfungu. Hari umuntu ashobora kubona nk'ibi bintu usanga turimwo nk'ahi wacu, umuntu akabona ibibazo byinshi biri mu buzima bw'abantu, ukabona uti aha umuntu adafise inguvu z'Imana, adafise mutima w'Imana muri we, biragoye yuko yoba rezinya, yuko ashobora kwivyukirana mu neza, yo kwihebura, gasanga benshi tugiye gupanga hariya kwa Rojanti. Ego hariho akantu gatoyi mu guheza na uno munsi aho nagiye mu misa badusomeye gatoyi ijambo
ry'abepiskopi bashikirije igihugu c'Imana muri iki gihe ariko haraba ibintu vy'imiyamamazo. Mwebwe nk'umusaseredoti iri jambo hari ico ryofasha abarundi muri iki gihe n'abariko barakora ico gikorwa co kwiyamamaza? Yego cyane, iradufasha kuko ridutumirira kutarabira ibintu gusa inyuma, mugabo turabe yuko amatora turiko turajamwo, ukwiyamamaza tujamwo, ko ari ibintu birimwo umutima wa Yesu, birimwo umutima w'urukundo, birimwo umutima mweranda. Bitari gusa ukurondeza inyungu z'ibinabiriya, ko amatora twoyajamwo nk'abagomba vy'ukuri kuzirikana kubona ab'Imana yotwereka bakatuja imbere tukava muri ibi bibazo neza bihanze igihugu cacu. Bihera mu kumviriza mu mutima wawe vy'ukuri ushaka iki. Uriya muntu ashaka ko yoserukira abandi ku nzego zitandukanye tugomba gutora, azanywe n'iki? Ari ikintu ndiko ndihweza mbona kimbabaza. N'ubu turacari muri ya politike yo gushaka kurya. Ukabona nk'umuntu ajagira ati tora, none wewe uzanye iki kindi kidasanzwe c'umugambi wo kugira ngo n'ubundi igihugu gitere imbere? Ukabona umenga ashaka kuja harya kugira ngo nawe ashikirwe, aze aronka ahantu heza. Oya, harageze yuko abarundi twova muri iyo ntumbero, ahubwo tukarondera kwitanga ngo turema ahantu heza n'abazodukurikira bashika ahantu heza. Mugabo vyose bihera mu mutima. Mu mutima wacu hari iki? Ntwari iki? Ngiye ngana iki? Ngiye shaka gushika kuki mu kuja kwiyamamaza canke mu gushaka gushika muri iki kibanza? Ubwo nukugomba gukorera abandi, ugomba gukorera inyungu rusange ngo benshi bashobore gukiza ubuzima bwabo, canke ni jewe ngomba ahantu nzomererwa neza gusa? Kibazo. Nibaza ko ikiganiro kigerukiye ngaha. Nagira amazina bakengurukire cyane kuri aya majambo meza mudushikirije, Pati, n'insiguro zimeze neza. Murakoze gushima. Umukama niwe yama dutahuza, turonka akanya gato. Nagomba nipfuriza abakunzi bijambo rya jambo mu buzima bwabo, babandanye barinoganza, babandanye baryumviriza, kandi riduherekeze, ridufashe kuba muri ibi ibihe by'ingabirano nyinshi. Namwe nihweza gatura ntunga, nihweza ingene tugeze mu matora, turi mu bihe by'imigisha myinshi muri Eklezia, tuko duhimbaza yubire muri Eklezia. Turi mu yubire ngaha muri Eklezia yacu y'i Burundi. Nkagira nti ivyo vyose nibimenyetso umukama duha byategerezwa kudufasha kugira ngo ijambo ry'Imana riheze rishinga imizi, rituremera ubuzima bwiza, rituremera igihugu ciza. Yego, murakoze cyane. Murakoze namwe. Ego namwe bakunzi ba Burundi News Publication, cyane abakunzi b'ijambo rya jambo mu buzima bwawe, ndabashimiye cyane. Nzeye ko mwari benshi duteramanye, nkuko babitubwiye, mugira amahoro iwanyu. Amahoro atangwa n'Imana. Ego, naho kubimanutse.